mwiriweneza bavukani, uyu musi tugiye kuganira ku kuri kw'Imana kudahinduka. Isi irahinduka, ibiyumviro by'abantu birahinduka, ariko ijambo ry'Imana ntirihinduka na rimwe. Bibiliya ivuga ko ijambo ry'Imana rizoguma rihagaze ibihe byose. Niwipfuza gukomeza kwiga ku kuri kw'Imana, komeza udusubscribe kandi usangize abandi. Imana ibahezagire. Ukuri kw'Imana kudusubiza ku kwizera nyakuri, kudutoza kubaho mu bugingo bwera, no kudutegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Iyo dukurikira ukuri, turonka amahoro mu mitima kandi ubuzima bwacu burahinduka.